urafise abana urafise abana ndafise umwana Saudi muhiga to we Jendo ko nakubarira urafise abana mana maruri yanje yamenye nta maruri wawe ni agugwa nga yari urafise abana Saudi muhiga Saudi muhiga Saudi Hello bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Ntare bakunzi b'Intare y'umuji so ngaha je ndi kumwe n'umuntu ngaha anye bana kakano sinzi karaga hene sinzi karaga fyera sinzi karagaki ariko no munsi nagiriwe amahirwe ndakaronka kugira ngo tubashe kuyaga ni sawa agahena gafyera agaki vraiment umuntu kabisa ndiko ndakubaza ni sawa nyene none ubukunyishu bayiki ariko ndakwicaye ko sinemeranije nivyo uvuga imbere ya kamera skuri uremera yuko ufite micro uri imbere ya kamera vraiment uraza abantu bako badukurikiranaga Ntare uwo mwanya utaye uri kuransigurira wari kuwunyishurako ariko je ndiko ndakubaza ikibazo bisaba unyishura inyishu uko nyene kandi ndiko ndakubaza ku neza no mu nguvu zirajama none deje ufite uri kamukono ucu je ninde yakubare ko ndi kamukono ni frappe ni system umviriza rero mugabo je naje kuyagana wewe unyishure ku neza reka kunkorako so je namfise amakuru avuga uko wewe ugomba uve muri Wakalight TV kubera ifuhe rya boss wawe n'umukoresha asanzwe akora yitwa Sauda ifuhe n'iryo jambo ifuhura zico gisigura umviriza koresha umwanya nyishura ikibazo ndakubajije jewe ico kibazo mbajije nta nyishu ndagifitiye nta kibazo nta nyishu gifitiye none mani uje kumushiganira unsanze ku biro iwacu umbaze ikintu ndakikwishura ku nguvu uca utakunkubita ikofe none mukunyishura ugiye Bujumbura umanza guca mu Rumonge nyishura ikibazo ugomba uve muri Wakalight kubera ikino Ntare ibikuzanye nibi bikuzanye kinaje nazanye no kukubaza ndakubaza nawe kambaza sawa ngira mve kubera ifuhe none wewe ugomba uve kubera ifuhe kubera iki wowe warusanze utunze n'ubu mwuga n'inzu ubamwe bakwirukanye ugomba uje kupanga none banyirukanye kwanza niwe wanyirukanye n'inzu niwe yakwirukanye ibikisi kiganiro byaboneke ko atari kiganiro vraiment je nakubariye ni kiganiro kandi naje ngaha kugira unyishure ibibazo ndiko ndakubaza amaze kunyibonera vraiment uramaze nimba wambariye ko ndikamukono iyi micro ndayishira hasi hama ndakuvugute hamunyishure unsanze ku biro unsanze ngaha none wewe Sauda wewe bikundanye na Akes bikuraba kiki umvugute ushire micro hasi umvugute unsanze kubira kandi ikagwa hasi ndatoye inkoni y'inzara kukubitisha wewe na Sauda muhuriye kuki Sauda ni mushika ushaka buzo murongore wewe Sauda ni my sister kandi ndamubacha ndamukuba Akes nawe ushaka kaba bofe wawe kwenda kubaza unyishure Akes nifuza yuko bofe wanje ariko akazi kabandana ariko ugomba uve muri Wakalight singomba mveyi ngomba ntunjure urukundo rwa Akes na Sauda udahagaze wewe kubera iki wifuza yuko ruhagarara ibibazo biraremeye kabisa agukubita bisaba unyishure bisaba ndakwishura kubera iki ugomba uve muri Wakalight umuntu agusenge kugira bigende neza afuka amasenge uwo mwanya uri kuranyishurira ibibazo bitajanye dushaka kumenya utwishure impamvu ushaka kuva muri Wakalight impamvu iziciwe n'umutima Koreshumwanya urahana ntari twubahiriza amasibyo Koreshumwanya ngo ushaka ko ibishatsi byawe ndabikwega reka ushaka ko ibishatsi kamaniko
mu kiganiro waje kunkoresha hari usanze muhira nakubariya umuntu wese nzobaza ikibazo kikamunanira kwishura nzomukubita niyo ngendo wahisemo rero nawe ariko je nta cyananiye kwishura cyose ndiko ndabikwishura none ugomba ukinjure kubera nyine kubera narambiwe ibi by'urukundo ngo ni inkondo z'umubosi n'umukozi nta muzocubaho gute k'amafaranga wahembwa kubaho k'umuswi ntabwo ari muheza gaca ariko uzocija mw'ibarabara n'abariyo barabaye uje gusegereza n'abasegereza barabaye nibwo buzima wumva wowe ko wahisemo bwo buzima mbona umenye bo nivyo uri kurashaka ko ndakubwiye abasegereza barabayeho n'abari mu barabara barabaye jewe nzobaho nk'uko Imana ishaka ko mba ariko ico kibazo cyose cyo nashaka mu ishuri nashaka mu ishuri ntabwo wowe ushaka kuba muri Light ari utunze mana kunshisha igitega dushaka kuja n'abari bashaka genda mahoro cameraman nkuko ndacafise ibindi bintu ushaka kuvuga umuntu afuka amasenge kugira umworohereze nufuna yuko uri kurambaza nufukamira sindi Imana ukoresha abandi biganiro bakakwishura ni minota 5 turashika ni minota 5 ukubise amakofa 3 minota 10 zobara amakofa ngaho nani byambere ukubise sawa ari ndegereye nze nyine none Koreshumwanya we nta mugore ufise mviriza rero ndakubwira ufise uburenganzira bwo kuburukirikana n'iki genda bisaba kigano nibagishiriko ndashaka kunyishura wewe nta mugore ufise nyoko ufise mbe ufise nta kwe kugomba kumenyerana ko ndakubaza we nta mugore ufise none wumbaza by'umugore none ntuzi ubuzima bwanje hari ikintu je nanyigejeje nimba ndabuzi abakunzi ba Inyishu Media barashaka kubimenya urafise umugore abakunzi ba Inyishu Media ni nde na nibanga atukurikirana ko abakurikirana se badukurikirana urafise umugore ndamufise none warurindira ikinyishu murafise abana uzoze n'urubira ntaye urafise abana Jakana kumwe amviriza para kumwe acha kwa Jesse niko natwenga para kubifata nka bra urafise abana umubiti n'ikirato uranyuki urizana mbabariye sivyo mbabariye kwanza none urafise abana urafise abana ndafise umwana Saudu muhigaki to we Ndiko nakubarira urafise abana mana amaruri yanje yamenye nta maruri wawe ni agugwa nga dayari urafise abana Saudu muhigaki Saudu muhigaki Saudu iyo fuheho wowe riko gushikana ndashaka ushaka umuhanurira cameraman murabisheke ko umuhanurira mbabarira muhanure ntushaka kumana Japana kuntwengera je siriko yatwenga acha kwa mukura urambabaje twaburofa ndakuvuna we Koreshumwanya je tuba Japana kuntwengera uri kurana umviriza muhanurire rero sawa muhanure bakunze Inyishu Media ashaka kumuhanura Sauda ngifuwe ndakwikizera ungire ndakwikiza